mutegurirwa n'uruganda rwa Radio Haguruka kuri uyu munsi wa gatanu igenekerezo rya gatanu Nyakanga 2025 ndabahaye mwiriwe abandi nimwaramutse bivanye naho umwe wese aherereye. Ingingo z'ivyo mwateguriwe uyu munsi nizo ngire ntangure kubashikiriza. Ubwoba ni bwinshi mu bategetsi ba CNDD-FDD bibwira ko Uvira mu gihugu kibanyi ca Kongo iramutse ifashwe ngo n'u Burundi buzoba bufashwe. Ubwo ubutegetsi bukaba buriko bukora ibishoboka byose mu kurarika imbonerakure hamwe n'abahoze ku rugamba no mu nzego z'umutekano banyaragase biyandikishe bazojanwe kugwana muri Kongo abatarajanwayo. Bamwe mu Barundi bavuga ko ico ubutegetsi bwa CNDD-FDD butinya arico kizoteba kiba kuko bushira imbere intambara hagushira imbere ibiganiro. Kwegereza ubutegetsi abanyagihugu ntibizoshoboka amakomine adahawe uburyo bukwiye. Ishirahamwe Parseme niryo ryaraye ribishikirije. Abatari bake bamenyesha ko leta ya CNDD-FDD itigera itegura neza umugambi ngo iguma ihushagurika, bagasaba abarundi gushiraho ubutegetsi budahushagurika. Hari n'ayandi ariko mu mpera hari ikiganiro iganuke Dondo Dwemba z'umutima nije ndi kuri mikro mu buhinga bw'ivyuma naho hari Oba Felix Rankunda. Kaze mukurikirane ivyo mwateguriwe idonido ni mukayi. Ndasubiye kubaramutsa. Ubwoba ni bwinshi mu bategetsi ba CNDD-FDD mwari mwajeje kuvyumva aho bariko bavuga ko Uvira muri Kongo ifashwe n'u Burundi ngo buzoba bufashwe. Abo bategetsi bakaba bafashe ingingo yo kurarika imbonerakure zose zitarahabwa inyigisho za gisirikare hamwe n'abahoze ku rugamba mu gisoda n'igipolisi vya kera no mu mihari yagwana kwisansumisha. Naho bitashigwa ahabona abazokwisansumisha bose bazojanwa kwigishwa vyihuta ivya gisirikare bace bajabukanwa muri Kongo kugwana. Bamwe mu banyagihugu bumvise ivy'iyo myiteguro y'ubutegetsi bukomoka kuri CNDD-FDD bavuga ko ubwo butegetsi ico butinya muri kino gihe bizotinda bukabibona kuko bwanse gushira imbere ibiganiro. Bagasaba abarundi kuja hamwe bashigikirane bikureko intwaro iriko irabamarira mu ntambara kandi mu myaka 20 imaze yateje imbere abategetsi bonyene baguma basahura itunga ry'igihugu bakagaruka bagahamagara imbonerakure n'abahoze ku rugamba basanzwe bagowe. Ayatavugwa kubera nyabategetsi nyene ngo baheze baba aribo baja kugwa mu ntambara bakingire inyungu zabo bategetsi. Inkuru na Aline Munezero. Nkuko twaraye tubamenyesheje kuva mu mpera z'indwi yiheze abasirikare b'abarundi imbonerakure hamwe n'abahoze ku rugamba bariko barajanwa muri Kongo kugwana. Abamaze kujanwa ngo ntibahagije. Ubutegetsi bukomoka muri CNDD-FDD bubandanya iruhande y'imbonerakure guhimiriza abahoze ku rugamba canke mu nzego z'umutekano za leta kwisansumisha. Umwe mu bakorana n'ubutegetsi bwa CNDD-FDD Duayezu Zefire Batazira Jamaica wo ku mutumba Gahahe komine Ntahangwa mu ntara ya Bujumbura mu Mutegabiri aho ariko ararika bahoze ku rugamba no mu nzego z'umutekano za leta. Amajwi tukaba tuyakesha imbuga hwaniro. Itangazo magomba ndabamenyeshe yuko abantu bose bahoze ku rugamba boba barakukurutse babanje guca mu gisoda ca leta mu gipolisi. Abantu bose bahoze ku rugamba bademubirijwe. Abantu bose bahoze ku rugamba batademubirijwe mugabo bakabandanya bakurikirana umugambwe CNDD-FDD. Abantu bose bahoze ku rugamba boba barakukutse bari mu gipolisi no mu gisoda c'u Burundi. Abantu bose bahoze ku rugamba bari mu yindi mihari yaba FNL yaba abahoze mu gisoda ca leta bakaba mugabo barademubirijwe, abandi nabo batademurijwe n'abakukurutse cyangwa n'abatashe kubera amakosha bakoze. Abahoze ku rugamba bagapfira ku rugamba, abana babo aba bafise babareze. Nagenda bamenyeshe yuko hariho amarise yarayasohotse ya Rusasuma
twagomba kubasasuma. Iyo rusansuma aho ku mutumba wa Gahahe tegekanijwe kuba ejo aho bukera igenekerezo rya 6 Nyakanga umwaka 2025 kuva mu gitondo gushika isaha 6 z'umutaga. No kuvuga yuko rero rusansuma izoba ku munsi wa 6 guhera saa 1 z'agatondo gushika saa 6 z'umurango. Rusansuma izobera ku ngoro y'umutumba wa Gahahe. Ahazi ni guhera saa 1 gushika saa 6. Abatahazi nabo murashobora kuza muraca ngaha muhiri wanje mu Gahahe nkaza ndabakira mugabo apana kuri uyo munsi zosaza uyo munsi mu yindi minsi yose uhereye n'uno munsi nyene uwumva bishoboye atazoshika ku ngoro y'umutumba kwa 6 yoza ngaha muhiri wanje nkamwakira. No kuvuga ko nibiraba abademubirijwe bo muri CNDD-FDD gusa oya nabademubirijwe no mu yandi manuzeya bademubirijwe bavuye mu yindi mikambwe nka FNL gisoda caho zaca Fabe gutyo bose baraza amarise yabo arahari bandikwe basasumwe. Ikitonderwa ntihagire umuntu aza kubesha ngo yahoze ku rugamba atahoze ku rugamba kuko hari ibibazo byinshi tutegezwa kumubaza umva ndashoboye kubyishura nazo bacanditswe. Nuko rero nibaza ko bahamagaye ku makategori yose bivanye n'ikarade wari ufise mwese murahamagaye kugira ngo musasume. Asaba abajejwe intwaro gufasha guhimiriza abahoze ku rugamba no mu nzego z'umutekano za leta naho baba bahumuye bitabire ugo rusansuma kandi rukazorangira ejo nyene ku munsi wa mbere w'indwiza urutonde rukazoca rurungikirwa abategetsi bo muri CNDD-FDD barukeneye. Ikindi naco ico dusavye rero dusavye ko intwaro yo cidufasha kurarika abo bantu hama n'abagize mugambwe nabo nyene badufashe mwabahumura bahumure abo bari hose bikazanwe baza barabwira umuntu wese n'abahumure baratumwe ko bose umuhumure wese wo ku mutumba wa Gahahe aratumwe ko kugira ze nawe nyene asasumwe gihe yoba yaraciye ku rugamba. Nuko mwese mubwirane mu karitsiye mubwirane mu maserire murimwo mubwirane mu bucimbiri murimwo umuntu wese azesasubisha ko yo rusansuma irakenewe kandi kwa 6 ni mu munsi wa nyuma kuwa mbere bisogenda. Murakoze ari umukuru w'abahumure ndo dutefere batazira Jamaica. Murakoze. Bamwe mu banyagihugu bumvise ivyo myiteguro y'ubutegetsi bukomoka kuri CNDD-FDD bavuga ko ubwo butegetsi co butinya muri kino gihe buzotinda bukakibona kuko bwanse gushira imbere ibiganiro. Bagasaba abarundi kuja hamwe bashigikirane bikure ko intwaro iriko irabamarira mu ntambara kandi mu myaka 200 imaze yateje imbere abategetsi bonyene baguma basahura itunga ry'igihugu bakagaruka bagahamagara imbonera kure n'abahoze ku rugamba basanzwe bagowe atavugwa kubera nyabategetsi nyene ngo baheze babe ari bo baja kugwa mu ntambara bakingire inyungu zabo bategetsi. David Leisance Mubirigi yararongoye ku rwego rw'igihugu umugambi Enabel wahoze witwa CTB Coopération Technique Belge imbere y'umwaka wa 2015 yirukanywe ku butaka bw'u Burundi. Yahawe amasaha 48 kuva uyu munsi genekerezo ya 5 Nyakanga 2025 naho ubutegetsi bwa CNDD-FDD budasigura neza catumye bufata ingingo yo kwirukana uwo Mubirigi ku butaka bw'u Burundi. David azize iciyumviro ciwe yashikirije ku ngorane y'ibitoro ihanze Burundi imyaka irenga 4 abicishije ku rubuga rwiwe rwa LinkedIn. Bamwe n'abandi bavuga ko ico cakorewe uwo Mubirigi ari akamaramaza kiyongeye ku zindi ngingo zimaramaje abategetsi bo muri CNDD-FDD bama bafashe. Bone vyumvikana ingene umuntu azira iciyumviro yashize ahabona gihuye n'ingorane igaragara n'abategetsi nyene badasiba kuvugako.
ngo vyerekana ko mu Burundi ubwigenge bwo gushikiriza ivyiyumviro atabuhari. Intwaro ikomoka mu mugambwe CNDD-FDD iguma imaramaza abarundi no mu makungu. Abarundi ngo bakwiye kuja hamwe bakayisezerera. Kwegereza ubutegetsi abanyagihugu ntibizoshoboka mu gihe amakomine adahawe uburyo bukwiye. Biri mu vyashikirijwe mu ruganda rwo guhanahana ivyiyumviro rwateguwe n'ishirahamwe Parseme kuri uyu wa 3 Nyakanga 2025 mu ntumbero yo kurabira hamwe ivyokorwa kugira ngo ukwegereza ubutegetsi abanyagihugu gutsimbatare. Faustin Ndikumana arongoye iryo shirahamwe avuga ko na kera higeze kubaho intara n'amakomine bike ariko bitigeze bizana akarusho. Ubu naho leta ya CNDD-FDD ibigarukanye bidateguwe neza bishobora gusubiza inyuma igihugu. Agasaba leta kubiha ingufu zikwiye, ariko bikaba bigaragara ko bamwe muri leta badasokoroka ngo basigurire abanyagihugu akarusho uwo mugambi wo kugabanya intara n'amakomine uzozanira abarundi. Abatari bake bamenyesha ko leta ya CNDD-FDD atana rimwe itegura umugambi neza. Ivyo ikora ngo iravyihutisha nayo nyene itabona aho bija. Intwaro imara imyaka irenga 20 ijuragirika ku bw'abo banyagihugu ngo naco ishobora kumarira igihugu. Vyiza ngo yohava hagashirwaho na bene gihugu aribo banyagihugu intwaro idahushagurika. Inkuru tubaza ni Netenansi Umutoni. Faustin Ndikumana arongoye ishiramwe Parseme gishinze gukangurira abarundi guhindura ingendo n'ivyiyumviro kugira bashikiye ku iterambere rirama. Ashikiriza ko icyatumye bategura ubwo ruganda ari uko ikintu cyo kwegereza ubutegetsi abanyagihugu kiriko kiraba mu makomine gihambaye cyane, kitatunganijwe neza ngo bijemwo uburyo bukwiye gishobora gusubiza inyuma igihugu. Burya ibi vy'intara zike n'amakomine make vyari byarigeze kubaho muri kahise. Abarundi nibo baza barasaba bati ino komine nimuyitugirire intara kugira ubutegetsi butwegere gusumba. Gutyo abarundi basanga habayeho intara nyinshi, niho havuka za Mwaro na Rumonge. Ubu rero amakomine yaguwe, abarundi barakwiye gusigurirwa akarusho bizozana. Bitazanya akarusho bizosubiza cyane inyuma igihugu. Ikindi nuko izo bintu ya decentralisation bisaba uburyo bwinshi, uburyo abantu kubigisha kubahindurira amabanga, bamwe baje gukora aha abandi bagenda hariya, ama infrastructure bikenera aho hantu ukayita ikomine ukayagura, izokonora ibintu byinshi, uburyo logistique izoba ihari, ugasanga ibintu bisaba uburyo. Ivyo rero ni ibintu dusaba yuko byoba byiteguriwe, ahandi ho birashobora gusubiza inyuma igihe tutabiteguye neza. Tusabye rero muri leta babiha ingufu zikwiye. Niyo dutunganije ibiganiro turatumira mugari gihe bamwe bataza kabarakaje ko kuza gutangura kumvisha abarundi. Aba ikiganiro nk'iki cyose bazaje kugira gwabo barukumvisha abarundi basigure tubyumve, kuko abenshi ntibarabitahura yabyaze n'akamaro k'umurebizo bizogira. Nk'umurundi aba mu Kirundo umubwiye ko ibiro vya komine yiwe biri mu Kabezi, atatangura kwibaza uko azoshikayo nihagira icyo akenerayo, akibaza akarusho ibyo byo kwagura amakomine bizomuzanira, kuko kumupfunyiriza urugendo bizomuruhisha gusumba. Uri mu gisagara cya Bujumbura nko mu Ngagara yumvise ko asanga intara n'ububa mu Rugombo, yibaza byinshi kuko atababona isano ribahuza. Ivyo byose birakwiye gutangirwa umuco kuko abanyagihugu babifise ko ikibazo. Baro nk'abarundi ashaka kuvuga ati nk'abanyagihugu asanga bavuga bati ngafati nko muri za Butanyeri, ugasanga bavuga ati je ni nko muri komine n'abandi muri komine gashikanwa, ikomine nyigere ari mu gashikanwa, mugaye komine nyigere ikitwa kigiye nk'itangara, abona ko menye igiye kure. None irateguye gute byazoro nka komine muri zone iki mbe komine igiye kugira uruhe ruhara, ijya ntara yagutse kugira uruhe ruhara, zone igiye kugira uruhe ruhara, uburyo buzojana navyo, abantu babishoboye bazojana navyo. Urumva aho n'ikibazo
wewe turi nk'abo ukavuga ati wahora mu Kinindo komini Kuraba iri mu Kabezi nzogenda mfatana mu Kabezi ubengo birakugoye gutabura muri uwo mwanya ngira ni mu Kabezi hazoba hari iki komine mu Kabezi ugira gute uri ngaha muri meri ya Bujumbura ukitwa yuko uri ngaha mu gisagara cya Bujumbura ko twari tukizi ukitwa yuko uri nko mu ngagara rusange y'intara none ari muri komine Rugombo kwangisha batati buvuze kuri lezanje canke ni zimwe niho rero hategeza gufutuka ibintu aho rero hari ikibazo kirimo. Ibyo kwegereza ubutegetsi abanyagihugu bitwara uburyo bwinshi kuko inyubako za komine zikenerwa kwagurwa kuko ziba zikontorora ibintu byinshi abakozi bakagwizwa n'ibindi bisaba ko biba byiteguriwe neza ahandi ho bishobora gusubiza igihugu inyuma. Fose akabona ko ibiganiro nk'icyo bakoze abagize leta bari bakwiye kubigira gwabo kuko kabara karyo ko gusigurira abarundi akarusho kari muri iyo decentralisation kugira abarundi babitahure neza yamara bamwe muri bo ntibasokoroka. Ikindi nuko ivyo bintu ya decentralisation bisaba uburyo bwinshi uburyo abantu kubigisha kubahindura amabanga bamwe baje gukora aha abandi bagenda hariya ama infrastructure bikenera aho hantu kayita komine ukayagura izokonora ibintu byinshi uburyo logistique izoba ihari ugasanga ni ibintu bisaba uburyo. Ibyo rero ni ibintu dusaba yuko byoba byiteguriwe ahandi ho birashobora gusubiza inyuma igihe tutabiteguye neza. Tusavye rero muri leta babiri ingufu bikwiye niyo dutunganije ibiganiro turatumira mbari bamwe bataza kabara kajyo ko kuza utangura kumvisha abarundi ahabaye ikiganiro nk'iki cyose babaje kugira gwabo bari kumvisha abarundi basigure abantu tubyumve kuko yabenshi barabitahura yabyaze n'akamaro kumbure bizogira. Abatari bake bamenyesha ko leta ya CNDD-FDD atanarimwe itegura umugambi neza ibyo ikora ngo iravyihutisha nayo nyene itabona aho bija. Intwaro imara imyaka irenga 200 ijuragirika ku bwabo banyagihugu ngo ntacyo ishobora kumarira igihugu vyiza ngo yohava hagashigwaho na bene igihugu ari bo banyagihugu intwaro idahushagirika. Ibindi biri mu vyavugiwe muri urwo ruganda rwatunganijwe n'ishirahamwe Parseme tukazobigaruka ko mu makuru yacu azokurikira. Mu buhinga bw'ivyuma babanze batumirira mate inyuma y'akanya gato duce dutandukira igice ca nyuma c'ivyo mwateguriwe. Uko mwavyumvise mu ntango uyu n'umwanya w'ikiganiro iganuke kuri uyu munsi wa gatanu igenekerezo rya gatanu Nyakanga 2025 gishimikira ku ijambo ry'Imana riri mu gitabo c'amazaburi ikigabane c'10 kuva ku murongo wa 3 gushika ku w'indwi gishikirizwa na Pastor Janvier Uwize. Bakino iganiro iganuke turabaramukije muri hose amahoro y'Imana bane namwe nkuko maze kumenyera kiganiro iganuke n'iganiro c'ijambo ry'Imana aho Imana izana iganuke ritije mu ijambo ryayo. Uno munsi rero kiganiro iganuke y'uno munsi gagiye guhagarara ku majambo y'Imana dusoma muri Zaburi igice c'10 turaza guhera ku murongo wa 3 tugeze ku murongo w'indwi. Reka dusome mu izina rya Yesu Kristo. Kuko umunyakibi yishimangiriza ivyo mu mutima wiwe wifuza kandi umunyegono yikunga mu ruhoraho akamukengera. Umunyakubi kubw'ubwibone bwiwe aravuga ateka nahazohora ivyiyumviro vyiwe byose bihurira muri iri jambo ngo nta mana iriho. Mu nzira ziwe zose ntaco yinona. Amateka yawe ari hejuru cane arenzaho ijisho ryiwe rishika. Abansi biwe bose arabakanira. Yibwira mu mutima ati nta kizonsegenyesha kugeza ibihe byose sinzokwigera mpindana. Akanwa kiwe kuzuye imivumo n'ubugunge n'akadenderezo. Munsi y'ururimi rwiwe hari kugira nabi no kugabitanya. Imana itabare cane. Imana yacu ishigwe hejuru. Inshuti bakunzi rero aho muri hose bikama twumviriza ijambo ry'Imana uno munsi rivuze ku munyakibi ingena meze. Imana itabare cane. Hari ibiranga umunyakibi. Umunyakibi ijambo ryatubwiye ngo icambere ngo yishimangiriza ivyo mu mutima wiwe wifuza. Imana itabare cane. Umunyakibi ashaka ivyo yifuza ko ari byo
bije mu ngiro ntazi inama n'abandi Imana utabare cyane abashinze itegeko riba ari iryo nyene avuga ngo mvuze mba mvuze yanka kuganira n'abandi Imana utabare cyane iyo umunyakibi rero ashizwe hejuru iyo umunyakibi atwaye igihugu iyo abanyakibi barongoye igihugu kija mu kaga kuko bo bashira mu ngiro ivy'ivyiyumviro biri mu mitima yabo vyifuza Imana utabare cyane Imana yacu ishigwe hejuru kuko ntiyemera kumvikana n'abandi iyo abandi basabye ibiganiro bo ntibabishaka kuko ntashaka yohuriza n'abandi kuko n'umunyakibi abashaka ubibwiwe aribwo buja mu ngiro Imana utabare cyane kandi ngo umunyangeso mbi ngo n'ingeso yiwe arikunga umuruhoraho Imana utabare cyane kandi akengera Imana burya iyo umuntu adakunda abantu Imana yaremye abakengereye Imana utabare cyane nta munyamacakubiri ashobora kuba yubaha Imana biratangaje aho wumva ibihugu vyacu ukumva ngo ibice birenga 90% n'abakristu ukumva ngo uburongozi bw'igihugu canke abategetsi ngo bubaha Imana ngo bashize Imana imbere ariko ukaza wumva n'abanyamacakubiri Imana utabare cyane kandi ijambo ry'Imana ritubwira ko buri muntu wese yaremwe mu ishusho y'Imana Imana utabare cyane yemwe banyamacakubiri ijambo ry'Imana ritubwira ngo amacakubiri yamoka kugwaho n'umusaraba kandi ngo wanka mwene se wundi n'umwicanyi kandi nta mwicanyi rwaga ubugingo buhoraho Imana utabare cyane uno munsi yarumva uva ko yashize Imana imbere ariko ukumva amajambo ava mu kanwa kiwe n'amajambo arimwo amacakubiri atandukanye bariyumvira ngo Imana hiri iranumye ariko ijambo ryayo riravuga ngo ivyo urabikora nanje ngahora ukibwira ngo mwanye nawe ngo ariko nzobiguhanira vyose Imana utabare cyane Imana ishigwe hejuru iganuka ry'uno munsi yemwe banyakibi ntimutsindaze ngo mwibwira ngo Imana nizohora Imana izoguma yirengagiza canke ngizoreka ububi bwanyu bukomeze gutotahara Imana utabare cyane ariko Imana yo irahari kandi igiye kumanuka yitabara abantu bayo Imana utabare cyane Imana ishigwe hejuru agenda ataco yinona uko muvuga ngo mbega bazotugira iki ngo erega ubu ntituzomera nk'abandi ngo twebwe n'impaka Yesu Kristo agarutse Imana utabare cyane Imana ishigwe hejuru uno munsi munyakibi akanira abansi biwe abo yita abansi abo yita ibipinga abo yita batavuga rumwe nawe arabakanira Imana utabare cyane bamwe bapfundiye mu busho abandi baburirwa irengero abandi bacibwiza ngondagonde ngo abo yita abansi arabakanira wo n'umunyakibi Imana utabare cyane wewe uri kuratwumviriza ukora gutyo niwishire ku rutonde rw'abanyakibi Imana utabare cyane ngo ntabwo tuzorekura ngo twarafashe ntiturekura ayo n'amajambo y'umunyakibi aravuga ngo sinzosegenyeshwa ariko ijisho ry'Imana rirabona kandi ibona kure cyane ijisho ry'Imana rishika kure cyane rirabona no mu mutima aho umuntu atabona nivyo mwibwira bibona umurongo w'indwi nawe uravuga ngo akanwa kiwe kuzuye imivumo n'ubugunge n'agadenderezo Imana utabare cyane bararemenaniza abantu baradendereza abantu nico gituma usanga imanza mu maza sentare zuzuye Imana utabare cyane ugasanga abantu bariko baradenderezwa ugasanga bariko baremenanirizwa Imana utabare cyane ico ni igikorwa c'abanyakibi munsi y'ururimi rwiwe hari kugira nabi no kugabitanya Imana utabare cyane Imana idushiriye yacu ishigwe hejuru Imana yacu ihabwa icubahiro ngo munyakibi mu kanwa kiwe haba kugabitanya mugaba kanwa kiwe haba kudendereza akanwa kiwe ngo kuzuye imivumo n'ubugunge Imana utabare cyane no kudendereza yemwe banyakibi ndababwiye ngo ijisho ry'Imana rirabona kandi ribona kure cyane Imana utabare cyane ijisho ry'Imana rishika kure cyane Imana irabona nivyo mwibwira mu mitima Imana irabona nivyo muganirira ahiherereye Imana irabona nivyo muganirira mu vyumba vyanyu Imana utabare cyane hari ivyo bavugira mu manama kumva amajambo arasosa ariko ubugunge bwo mu mitima yabo Imana irabubona Imana utabare cyane yemwe bana muri hose nimwakiganuke nubwo bikomeye nubwo bimeze uko nubwo bantu muriko murahura n'ingaruka mbi z'abanyakibi nimuhumure ijisho ry'Imana rirabona kandi Imana ije gutabara abantu bayo nimwakire iryo ganuke mu izina rya Yesu amen data turagushima kuko uri Imana iraba kandi kwijisho ryawe ribona kandi ribona n'ivyo abantu batabona nubwo twebwe abantu twoshobora kuyoberanya nubwo abantu bo kuyorobeka akanwa kabo kavuga amajambo meza ariko imitima yabo